Paul yaravuze ngo mwikoraniro iyo uri kuravuga ururimi rutamenyekana utarusobanura ubu uri kuradebagura tu n'édifies personne. None kwiri bakunda kubikora kandi tubwo tutaba turako turadifi ni intimidation spirituelle bashaka kutwentimida kutwereka yuko nabanyamwe mu kudusumvya hamwe ku buryo nawe wicara ukicira urubanza uti je naravutse bwa kabiri cyane izi ndimi bazikura he kandi kenshi muzo mugende mukurikirana nani mwiza muzokumva mu gifaransa kiri mal conjugué c'est pas indimi shaziki n'ubwescro bafata amasilabe n'ama consonne bakabifatanya ntabyo murumva none kweki mwibaza ni escroquerie benshi bantu b'Imana hari gihe bishika ndaje namaze kugenda kuvuga ubutumwa ruguru ukumva umuntu atize akavuga icongereza birashika ni navyo vyabaye igihe mwe mu Imana amanuka ku munsi wa Pentecote ntibavuze ngo usharabarabara bavuze indimi zumvikana kuko ngo abantu bavuye mu mahanga diaspora y'abajuife bari bavuye mu mahanga ngo buri muntu wese yarabumvise ngo mu rurimi rwiwe en fait l'objectif kumana nuko abantu bumva ubutumwa bwiza bagakizwa none ukura tubwira dushahabia nta kintu na kimwe twumvise gishobora gufasha imitima yacu. Paulo aravuga gutya ni naco twizera mwikoraniro nofuma mvuga ngo amajambo abiri ashobora gufasha imitima yanyu hama izo ndimi udashobora gusigura genda uzivugire mu cumba cawe genda musoma Bikorinto ba mbere igice ca 13 14 15 ivyo bintu byose mvuze birimwo muriho gufata ibintu ngo nibishasha nta bishasha bihari ngibi nico bita good news ibi bihora ari bishasha kuri twebwe nivyo bibwirizwa kugira ubuzima bwacu nibaze babeshe ngo hari izindi revelation ngo zaje ngo zishasha iyo ni new age inyigisho z'abadayimoni benshi ntibavuga n'indimi ivyo twita ngo indimisha benshi bavuga n'indimi z'abadayimoni nyama mutabizi nico gituma umuntu wese azovuga ururimi utari kurumva uzomubaza uti s'il te plaît dusigurire udashobora kudusigurira shut up.